ubwa mbere ndashaka kuvuga yuko ivyo bagenzi baje kuvuga birimo inyishu zihambaye cyane rwose bituma igihugu cacu gifise amanota make uravye ubigeranije n'ibindi bihugu uravye amaraporo akogwa ku gihugu cacu ivyo bavuze sinashaka kubisubiramo kuko ni bituma bihambaye cyane gose kandi vyo ico noyi hari ivyo nokongera ko nibe kugira ngo utsimbataze intwari bereye mu gihugu cyane nko mu byerekeye kurwanya igiturire cyane nko byerekeye ubutungane cyane nko mu kukingira agateka kazina muntu mu gihugu birasaba ibintu byinshi muri ivyo rero hari ikintu gihambaye kiza imbere ubwigenge kijya bita l'indépendance des cadres agents publics umwe wese ahaherereye wowe ufite ingwane mu butungane ugenda mu butungane hanyuma umva rero uko rero ubutungane bwacu bwubatse umucamanza ashigwaho hanyuma rero nko mu byerekeye iki giturire mbega ahanini abarya ibiturire abagirizwa ko barya ibiturire ni bande abarya ibiturire n'abakozi ba leta sibyo none abakozi ba leta bari igiturire ugasanga nk'abakiriye n'abakuru ni bamwe batanga ibiti ni bamwe bo hejuru none ubajanye mu rwego rw'ubutungane ku mucamanza yaronse igiti aciye kuri abo none azoheza mwubahuke amucira urubanza ati we wari igiturire ari we yamuhaye ariko ikibazo cya independence icya kabiri naco kuri ico kibazo c'ubwigenge bw'abakozi ba leta bajejwe vyinshi mu guteza imbere intwari bereye hari ikibazo c'ubukene imishahara y'abakozi ba leta ngira ngo sinobirandira ko cyane gose ntihambaye ni novuga yuko ntibafasha kininiya cyane gose hanyuma umuntu ashonje kumusaba ibintu bihambaye cyane akora biramugora kuko kumufipfumbatisha biroroshe azi yuko mu gitondo yatanze ratio ataco ha mufaso ni wiwe cy'umukozi wiwe azi yuko hariho minervare itatanzwe hariho kwiyunguruza n'ibindi byose kugira ngo wicare ufate ingingo ibereye hariho umuntu ariko aragupfumbatisha biragoye independence ndiko ndavuga kugira ngo ushobore kwagiriza nk'uwabonye ikintu kitagenda neza ariko atari wayikoze mu gace akozwe na soja kugira ngo mushengeze ntivyoroshe ndibuka igihe hajaho ubugenduzi bukuru bwa leta l'inspection générale de l'État iyo dose nayikoze ko nari umukozi yarahabira mwene de reforme hanyuma ndiko ndagira nti woshiraho inspection générale de l'État hoba karusho kuko inspection générale de l'État umuntu yoyishira muri presidence kuko ahandi hasanzwe hariho ubugenduzi bw'amaministeri mugabo ubwo bugenduzi bukora gute urabona nko fashe nk'ubushikiranganje bujejwe inyigisho education qui finance hariho des inspections il y a des inspections générales non l'inspecteur général au ministère de l'éducation
kibure l'inspecteur général muri fonction publique n'ahandi hose niyo hari ibintu byagenze nayo muri ubwo bushikiranganje ko ari bateza kubivuga akavuga n'ababikoze ati aha hari icanyurujwe hari umudirecteur yakoze nabi aha raporo nde ayiha umushikiranganje wiwe mbere ni usanga ari we anoma atanga amanota ku mwaka ugene uwo mugenduzi mukuru mu bushikiranganje yakoze none n'umushikiranganje yakosheje wogenda ukagira uti burya nagize mu byo twakoze twasanze en fait ibintu bitagenda neza muri ministere n'umushikiranganje atabyifashemwo neza kiwe yakora koje yakoranye na naka n'ujya mu directeur général kirujya wundi biragoye nti woshi nimebwa niyo roshiraho une inspection générale de l'État yegamiye hejuru kuko uwo muntu azoha raporo umukuru w'igihugu kuko ntawe ushobora guhinyuza sebuja amuha byose ivyo byose byagiye biraba mugabo mbona umengo n'ubundi hacariho ingorane yayivuze mugenzanje ati gufatana mu nda gushikirana mu bintu bitameze neza mbona umengo nta kasho kabaye kanini donc mvuga nti l'indépendance y'abajejwe intwari ibereye ntihari kandi nico kintu catezwa kuza ubwa mbere iyo independence ikabonekera kuki ku mushahara mwiza ikabonekera kuri formation nziza umuntu umukozi wa leta afise ikabonekera ku buryo bamuhaye imiduga amaordinateur n'ibintu kugira akora akazi hari yareze ico kintu rero nukuri kitagiye imbere nta kizoshoboka kumengo ubuye umukozi wa leta nuwe bahevye uravye ugene akora uravye ugene amerewe none intwari bere ninda zo isimbataza ku ari guhera kuri abo bantu nyene sinoyandira cyane gose mugabo iyo ni kintu ni gituma nyamukuru nashaka kuvuga kugira nunganire bagezanje babivuze leta ihagaze ku bakozi bayo batigenga muri byose ibyo byose navuze n'ibindi ntavuze nta ntwaro mbona yoboneka hari bisata baragira bati ahantu tubadugirije umushahara kumbure bogiro bwigenge abandi gatusanga kumbure udugije urugero rw'igiturire aho umusanga umuha 5,000 ugaca umusanga aho 50,000 ugatusanga naho rero nta nyishi baye cyangwa abantu bodugirizwa rimwe bose ngine bwo inyishu yanje nuko kuvyerekeye umushahara nta mwana w'ikinone ntago uyu ngo wimuyu nukubanza kuraba urugero rubereye mu bisata byose uwoshira ku mushahara kugira umuntu wese ashobore kuja ku kazi ashobore gukora umutima uri munda adahungabana azi yuko atagira hashikira muhira atagica hashikira mu byo gufungura imishani yamingana nivyo hariho ibisata bikeneye uburusho gusumba ubundi uravye ivyo bakora mugabo intango no kubanza kuraba mu ntaki ikibazo c'umushahara ubereye ku muntu wese ajejwe akazi ka leta murakoze cyane dusigaje ikiganiro bizaguhera igihe cy'isaha 5:28 akandi kakanya keza rero ko guha ijambo mwebwe turi kumwe ngaha ariko nabonye akayi hariya anye ni cafe de presse nze muraja kwiserva hariya anye kugira ngo zigende neza n'abaza gufata ijambo bashobore kurifata neza kuva umuhinga yabivuze ati kuva hagiyeho y'institution yagwanye igiturire ministere mbere imvugo yamariye umuntu agiye kuraba yavuga ati mbega twacitse kuki kuko usanga ahubwo bimwe byasubiye inyuma mbere ngaha nk'uyu munsi kugira ngo ugwanye igiturire so umuntu n'abantu kandi abantu nabo bafasha leta
ubu nyene kugira ngo umenye neza umuntu uvuga uti urwego ruje kurwanya igiturire n'uru spécifiquement biragoye yaratanze kureba ati mbega inspection muri ministere iza guha raporo uwigomba kuvuga ubu rero hari ikibazo ngira ngo ni konsa dusangiye muri mwe by'intwari bereye mu gihugu hariho n'ikintu ca mbere gikuru ni les instruments juridiques zibaye barakoresha aha mu Burundi ziriho naho zidakwiye koko nk'uyu munsi murazi yuko ntaza karorero mani mu bwizwa shingiro baravuga yuko abantu banwe mabanga abagiye mabanga yo hejuru bavuga amatungo bari bafise uwo mwanya bacenjira muri ayo mabanga kugira ngo ejo bavuyemwo habe gukurikirana kuraba neza ko ivyo bunguye ko baronse bijanye neza n'uburyo bahawe biciye mu mategeko biciye muri transparence ico kiraja naho teku kandi yo maze kirekire babisaba ku buryo uco usanga hajya umwera uvuye ukuru gashikira mu bandi yaba nabo bavuga bati ubu harugaye aho turiko turakorera harugaye jewe navuze ko mfise inzu zibiri ngitangura byo mabanga aho bavugira ko mfise n'izindi zitandatu n'amaromorke n'ibiki n'amafaranga mpembwa bizogora gusigura azoheza n'abacungera bari munsi yiwe ko badakora koza kugira ngo ashobore gufatwa ntibaheze ngo baje mu biturire iki gihe kiracari ikintu gikomeye cyane gose hanyuma ikindi gikurikira ni cerekeye uburenganzira bw'umunyagihugu ari we wese kumenya ingene igihugu cyo kiratunganywa haba mu vyerekeye ubutunzi haba mu vyerekeye intwaro haba mu vyerekeye kwiga ubutungane n'ibindi le droit d'accès à l'information yanya abamenyesha makuru baravyi muri yinga riheze niho numva bere no bahera bazabicicako umukuru w'igihugu yavuze ati uzogenda kubaza inkuru bakayimwima yabwize bamucamucamo mugabo bijya hatira kuba hari itegeko abakeneye iyo nkuru samenyesha makuru gusa n'abanyagihugu bose ubu jewe noheza ngenda ku mushikiranganje w'ubutunzi ikiye ca leta nti nyereka duhe raporo turabe ingene mwakoresha amafaranga mu makuheze atari bigaje mu mashimwe y'amateka nibo barabihezagiye mu ntango asubaka bihezagira byaheze yayivuze honorable Rose ati babwira ati nimurabe gusa mwegwe ko hari ico muronka ibisigaye muhezagira byawe rero wose afise ati zana turabe nanje kandi ukagira icu bivuzeko mugabo itegeko rya le droit d'accès à l'information kugeza uyu munsi yagiye ntaririho ibi rero birasha bituma intwari ibereye idaheza ngitsimbatara muti kubera iki mu bisanzwe intwari ibereye iriho kubw'abanyagihugu bajya bose bari imbere bita ko batunganiriza abandi babikora ku neza y'abanyagihugu none abo uri kurakorera badafise uburenganzira bwo kubwira bati ibi sivyo ahandi tuhabona umva yo zikabaho gute murumva rero ko tukiri kure kandi hakeneye ikintu canke ingendo shasha kugira ngo dushobore gushika ku ntwari bereye koko kuko kugira igiturire kurenganya ku kazi kurenganya mu gutanga akazi ntibizohera mu gihe udashobora kubaza uti wewe minisiteri washize abakozi bashikijana twereke ingene bakoze ikibazo ngene barushanye mu manota twereke ingene vyakozwe ku mugaragaro no mu muco cyo bibura amwe yavuga ati uronka kanote undi ati telefone undi ati bigenda gutyo murumva rero ko hakiri ikibazo mugabo rero toja ngabo twe twihebura je ndibaza ibi nko muri abo ko tubimaze gihe kinini yarabizi urongoye rekome twari byinshi twakoranye ariko harabayeho guhorokerwa Monsieur très bien. Monsieur très bien.